Nshuti bavukanye bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu. Muri kumwe na HilaireNininahazwe kuri rwa rubuga rwanyu Shingira Intahe Imana nzima. Haheze igihe koko tutavugana ariko twadufatiwe n'ibindi. Nizeye ko mukomeye kandi natwe turakomeye. Turashima Imana. Nashaka uno munsi tuganire ku majambo akomeye ajanye n'ivyo dukwiye kwiyubara muri ibi bihe vya nyuma. Muri ino minsi tumaze iminsi twumva intambara hirya no hino, iyo yarahanuwe muri Matayo 24, muri Luka 21 n'ahandi mu bindi bice vya Bibiliya. Ijambo ry'Imana riravuga ko mu bihe vya nyuma hazoba intambara. Ego abumviriza amakuru barumvise yuko nk'igihugu c'Ubufaransa camye cijogota ko corungika ingabo hariya mu karere ko mu buseruko canke mu bihugu gihana urubibe n'Uburusiya kugira bahangane n'Uburusiya. Aha muri kino gihugu c'Ubudagi hari induru nyinshi kuko hari ikigwanisho gikomeye cane umukuru w'igihugu c'Ubudagi canke premier ministre niwe chancelier yimanye, kandi abandi nabo bavuga bati icoye nico cotuma batsindwa. Mukamenya ko bariya nabo ku ruhande rwabo barafise ica kigwanisho ruhonyanganda bombe atomique, vyanse gose bashobora kugitera kandi kirya naco gihonya isi. Ego nukuvuga rero hari imishamirano idakomeye itoroshe bambe, hanyuma hakaba kandi n'ubukene buguma bwiyongera hirya no hino. Abari muri Afrika hari aho bibaza ngo kumbure n'ivyo muri Afrika gusa, ariko nino ubukene buragaragara kandi bitera biduga, bitera bigwira. Hari abavuze bati muraraba ihera rimwe rigira rize kw'isi yose. Integuro y'ifaranga rimwe kw'isi yose na leta imwe kw'isi yose ni ya kera cane, kandi iriko irashirwa mu ngiro uko bukeye uko bwije niko batera intambwe. Rero nta gitangaje, aho bagomba gushika ni hehe? Aho bashaka gushika ni ukugira ngo bashike hahandi ubwa mbere iryo faranga atawuzoryibikira kugira ngo barimukontororere, barimubikire, urikeneye akaba aribo baguha ubwo ruhusha rwo kugira ngo urishikeko. Murabizi namwe abari nko mu gihugu, murazi yuko mushobora canke vyarigeze gushika mukagenda kw'ibanki mukavuga muti mpa amafaranga ya, bakakubwira ati uno munsi aya ntayariho ariko toraya, nayo wibikiye wewe wenyene. Ubu ikigiye kuzobaho nuko amafaranga yo mu ntoke atazoba akiriho ngo bayakorakore, oya, hazoba ya mafaranga akoreshwa n'ubuhinga ngurukana bumenyi. Ni ukuvuga rero yuko ushobora gukoresha ubwo buhinga ngurukana bumenyi ugasanga akanyoni kararuye, canke bakavuga bati wewe ugasanga baragushize mu ruhande kubera ko bavuga bati uyu n'ubundi avuga ibitari vyo, reka tumwime. Niho rero hazogera, bizoca kuri ubwo buryo ngo hazogera ahantu aho ata muntu asuma canke agira ico agurishije atafise ico kimenyetso. Ico kimenyetso nico bazobashiramwo canke ico bazobaha, na urupapuro n'ikintu c'icemezo abantu bazofata bakihakana Kristo, bagaheza bakaronka ivyo barya n'ivyo bambara n'ibindi vyose bipfuza. Ariko bazoba babihakanye, abo bizobagora muri uwo mwanya mutoyi, ariko Imana izobatabara. Ayo n'amajambo novuga nti y'ukubibutsa ibihe turimo. Ego reka dusenge. Mana uhoraho, Mana n'icubahiro, ndagushimiye kuri uyu mwanya mwiza uduhaye kugira ngo tubane n'abavukanyi ngaha kuri no rubuga, twibukanye muri uru rugendo turiko turagenda. Mana yo mwijuru, ibikenewe kugira ngo ntituzimire, kugira ngo ntituze tubure ayo dushira nayo tumira hageze igihe kanaka.
ntituze tubure ca gihe umwami Yesu azogaruka gutora abiwe. Ico twifuza amaherezo meza. Ico twifuza muri kino gihe tukiriho, twifuza kuzana benshi ku gakiza. None Mana, ndakweretse aba badukurikirana bari mu mihingo ya kure hirya no hino, nabo ngo bagirire neza. Mana, ubugurure ubwenge, maze mpwemu wawe abakorereko kugira ngo bamenye umukiza uwo ari we, ko ari Yesu Kristo umunyenazareti, bamwakire kandi bamwimike nk'umwami n'umukiza wabo. Ndabigusavye Mana, ndakwizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Icigisho c'uno munsi nashatse kucita ngo ico kwiyubara kurusha ibindi. Ico kwiyubara kurusha ibindi ni ijambo ry'Imana. Ico Imana yavuze nico dukwiye kwiyubara kurusha ibindi bintu vyose. Uno munsi reka dusome muri mw'isezerano rya kera, hariya mu gice ca 20, dusome aya majambo guhera kuri 2 canke duhere ku ya mbere. Imana ivuga aya majambo yose iti: nduhoraho Imana yawe, yagukuye mu gihugu ca Egiputa, mu nzu y'ubuja. Ntukagire izindi mana umbangikanya, ntukibazire igishushanyo canke igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mw'ijuru canke hasi kw'isi canke mu mazi yo mu biyaga. Ntuzuvyikubite imbere, ntuzubisabe, kuko jewe uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana ibigabitanyo vya base, nkageza ku runganwe rugira 3 no ku rugira 4 rw'abanyanka, nkagirira ikigongwe abankunda bakitondera ivyagezwe vyanje, nkageza ku runganwe rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa 1000. Ntugafe kuvuga izina ryanje jewe uhoraho Imana yawe kuvy'ubusabusa, kuko uworivuga kuvy'ubusa jewe uhoraho ntobura kubimuhora. Wibuke aya majambo ni maremare, nayo Imana yavuze mu isezerano rya kera. Aya majambo yari kwabwirwa Abisirayeli. Abisirayeli Imana yabakuye mu buja muri Egiputa, ibagarukana ibazana mu gihugu c'isezerano. Ego aya majambo turashobora no kuyasanga n'ahandi. Reka tugende muri Matayo turaba amajambo havugwa. Yoho rero muri Matayo ni mu gihe Yesu yari ngaha, murabizi. Muri Matayo 22 ku murongo wa 37 turahasanga aya majambo atubwira ngo, aramwishura ati mukundishe uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose. Iryo niryo rihambaye rya mbere, hari irindi rya kabiri rimeze nkaryo, niri mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda. Amen. Nariko ndavuga nti amajambo dukwiye kwiyubara. Amajambo dukwiye kwiyubara ni ijambo ryavuye mu kanwa k'Imana, ni ijambo Yesu yatubwiye. Ego musanzwe muzi yuko kera nta muntu yamenye Imana. Yohana wa mbere mu gice ca mbere aravyandika neza, avuga ati nta muntu n'umwe yigeze kubona Imana na rimwe. Umwana w'ikinege aba mu gikaraza kwa se niwe yayimenyekanishije. Kandi uwo Yesu yaratubwiye ati
yabwiye intumwa ziwe ati twe na data turumwe, twe na data turumwe. Hanyuma muri Yohana 14 yongera avuga ati jewe ndi inzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kwa data atanjiyeko. Ibi nivyo dukwiye kwiyubara. Ego ntihagire rero ahantu murabe ntimuze musange mudafise ico mwategerezwa kuba mufise. Mu Kirundi bavuga ngo urabe ntusange usigaranye impetso umwana yagiye kera, canke ntusange usigaranye ikiziriko impene yagiye kera. Mw'ibaruwa rya Yohana wa mbere, murariya mu mabaruwa, haranditse amajambo naje gusanga atangaje cane, kandi benshi usanga basa nuko bayibagiye. Havuga ngo muri Yohana wa mbere igice ca 5 ku karongo ka 12, avuga ngo umuntu wese afise umwana afise ubugingo, umuntu wese adafise umwana w'Imana nta bugingo afise. Turiko turavyumvikana, udafise umwana w'Imana nta mana afise. Ego iryo jambo turongera kuribona muri Yohana, nyahanyene muri Yohana wa mbere, mugabo aha ku gice ca 2 hoho niko havuga umurongo wa 23, naho atubwira ngo katwarabe tuhashikeko. Atubwira ngo umuntu wese ahakana umwana ntaba afise na data, ariko uwemera umwana afise na data. Ego nico gituma rero umuntu ahakana umwana, mukaba murahagararanye, mukaba muriko murasengana, muriko musenga Imana imwe, muriko musenga imana zibiri niba atari zitatu, Imana ntimuhuje Imana. Iyo Mana imwe yavuze ati ntimunyibagire, ntimuze mumvange canke ntihagire ikindi kintu mwikubita imbere. Niyo tudakwiye no kugendana n'abatayizera ngo tuvuge ngo turiko turahimbaza bimwe, siko bimeze. Ego ni ukuvuga amajambo tuganire n'amajambo novuga nti arakomeye cane. Mu Kirundi bakunda kuvuga ngo uburozi bw'uwawe ngo uburyo ubuzi, canke uburozi bw'uwuzi uburyo ubuzi. Muri kino gihe hariho abarozi benshi, hari abarozi benshi barogesha ijambo ry'Imana rigoretse, ritagifise urufatiro kuri Yesu Kristo. Imana yarungitse umwana wayo mw'isi kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko azebone ubugingo budashira. Uwo niwe Yesu Kristo. Utamwizeye rero, uwo yaramaze gutsindwa n'urubanza, kuko Imana yarungitse umwana wayo mw'isi kugira ngo isi ikizwe nawe. Nuko rero ayo n'amajambo mukwiye kumenya. Reka turabe muri Yohana 18:36, kuko muri kino gihe abantu benshi hari abo baranababwira ati niyamara niwamara kwizera nta magogo uzosubira kugira, uzoca uronka inzu, uzoca uronka itike yo kuja hanaha, bizoca bigenda ukunuku, mw'ishuri bigenda ukunuku. Ugasanga abantu benshi bagiye mu vyo
kwijijanya imitima, kuko rimwe na rimwe kandi hari aho bidakunda. Igituma bidakunda si ukubera ikindi, nuko Yesu wenyene yivugiye ko ubwami bwiwe atari ubwami bwo mw'isi. Muri Yohana 18:36 nababwiye, niho havuga ati, havuga ngo Yesu aramwishura ati ubwami bwanje si ubwo muri iyi si. Iyaba ubwami bwanje bwari ubwo muri iyi si, abagendanyi banje baba barwanye ngo simpabwe abayuda. Ariko noneho ubwami bwanje si ubwino. Ngwiki, ubwami bwanje si ubwino. Uwo ni Yesu Kristo yabivuze, kandi yabivuze ari kumwe n'intumwa, ati ubwami bwanje si ubwino. Hariho amajambo kenshi dukunda kutibaza. Ego isi n'Imana niyo yariremye kandi ibiriko byose ni vyayo, ariko aya majambo kandi mumenye ko nayo ariho. Muri Yohana wa mbere handi twamye igice ca 5 karongo ka 19 hatubwira aya majambo ngo turazi yuko turi abana b'Imana, kandi ko isi iri munsi y'ububasha bwa wa mubi. Navyumvise, umubi ni Satani. Isi iri munsi y'ububasha bwiwe. Ego arabirekuriwe, ariko siko bizokwama. Nababwiye muri kino gihe hari inyigisho zatwaye abatari bake, bakabahamagara bati turabatangarije igikorane, hazoza umukozi w'Imana mpuzamakungu aje, abamugaye baramuguka, impumyi zirabona, abacumbagira bataha bakomeye, ibintu vyinshi, abantu bakaza barikanga, nk'uko umenga uko gukiza kuri muri uwo muntu. Ariko inyuma y'ivyo hari Kristo akiza, ni Imana yonyene ikiza. Kandi Yesu ubwiwe nyene yaratubwiye kiri kw'isi ati abagowe muzobagumana, urumva n'abagwaye muzobagumana. Kuko mu bisanzwe naho mwo kwitegereza ibitangaza Yesu yagiye akora, yagiye abikorera ahantu kugira ngo bifashe abantu kwizera. Ego, ariko ubu rero hajemo n'ibindi. Usibye ko hari abakozi b'Imana koko Imana ikoresha ivyo bitangaza bikaboneka, hariho n'abandi bagiye kurondera ayandi mayeri kugira ngo haboneke ibimenyetso, haboneke ibitangaza, babahurumbire, babahe ni babakore mu minwe canke bagire ico babahemvye. Ivyo biriho kandi biragwiriye. Benshi rero baciye bamera nk'ababigira nk'umwuga kugira ngo bironkere indamu. Nagomba ndababwire ko mutegerezwa iminsi yose guhinyuza mukaraba yuko ijambo muriko murabwirwa ari ijambo ry'ukuri, ari ryahumetswe n'Imana. Ico ni ikintu mukwiye kwiyubara. Ntimukurikire nyabahuru, ntimukurikire ngo habonetse ibi, habonetse biriya. Ni ivy'ukuri Yesu yaravuze ati mwizeye n'ibitangaza biruta ivyo muzobikora, ariko n'ubu mumenye ko igitangaza ntawe gikiza. Abanyamibembe 10 baragiye kwa Yesu, bagenda bagowe kuko ntibari bemerewe no mu ntara iwabo ko baja no mu bantu, baragenda bari Yesu ababwira ati genda rero muyereke umuhereze mukuru ko mwakize. Bageze mu nzira barabona ko bakize, umwe asubira inyuma kuza kuraba Yesu, abandi nabo barabandanya. Ego, none gukira no kugira Yesu muhisemwo iki? We yahisemwo kugira Yesu, abandi nabo babona gukira ko bikwiye. N'ubu hariho abantu benshi bari muri ivyo bihe,
babona bari basugirijwe n'ikibazo kanaka co muri iyi si, kibaye nk'igikemuka canke gifise intumbero yo gukemuka, bagaca bavuga ati aha birashobotse, bakibagira wonyene yabibahaye ari we Yesu Kristo. Ndashaka ngo munsi ndabakebure namwe mugire akenke, ntimube abahombe, ntimube abahombe namba, ariko muze namwe mubone gukira by'ukuri, kuko ikiriho nuko ikintu twifuza cyane nuko tworonka amaherezo meza, iherezo ryiza, niko baravuga. Utazoronka iherezo ryiza akaba yaratunze n'indege yihariye ziwiwe hano kw'isi, ntaco vyomumarira. Oya, ntaco vyomumarira, ntaco vyotumarira no gutunga ivy'isi vyose, tugaheza tugahomba amahirwe yo kuzobona Imana. Haleluya! Ndanezerewe kandi ukubana namwe kugira ngo aya majambo tuyasangire. Reka ndabereke akandi kajambo kari mu Baheburayo ba 2:4, hatubwira ngo Imana ifatanije nabo kugashingira intahe. Reka turabe aho bihera, turabe aho bihera. Tweho tuzokwikiza n'ubu kiracari ikibazo kirekire. Reka turabe kw'ijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryagumyeho, kandi ibicumuro vyose no kutaryumvira bikagererwa ingero bikwiranye. Tweho tuzokwikiza dute nitwanjanjwa ku gakiza kangana gutyo, kabanje kuvugwa n'umwami wacu, kagakomezwa kuri twebwe n'abakumvise. Imana ifatanije nabo kugashingira intahe, ishingisha ibimenyetso n'ibitangaza n'ibikomeye by'uburyo bwinshi, n'ingabire za mpwemu yera zagabanganijwe nk'uko yagomvye. Aha twishimikije ijambo ry'Imana, turarekuriwe gusengera abagwayi, turarekuriwe gusenga kugira ngo Imana itwishure. Yego, kuko yarabitubwiye, ibitangaza ntibikiza, eka nababwiye ntibikiza umutima. Ibitangaza ntibikorwa n'umwana w'umuntu, oya, ibitangaza ni Imana ibikora. Rero hari ubupfumu bwinjiye mu mashengero, burasasigwa indava, burangwa n'ingero. Ego, ngo ugomba ko ndagusengera, ngomba kuzogenda gusengera ku musozi, ivyo bisaba itike, bisaba ihoteri, bisaba. Nivyo, kandi turabizi yuko Imana yaduhaye ububasha bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo no kunesha umwansi. None rero ntutinye, uri muri Kristo, ivyo bizokoreka. Senga kandi ugire ukwizera. Ego, none ni igiki kibatuma muriko muriruka inyuma y'abavugishwa, inyuma yabo mugiye kubaza ngo ndabira nanje, bakababwira ati egome ngiye kubiraba, nzogenda hariya na hariya. Ni muco ubwenge, mumenye yuko niko hari Imana yahaye kumenya ijambo ry'Imana, n'ingabire gusenga, n'ingabire gukora ibitangaza. Abandi yabahaye kuririmba, ariko
ico musaba cose, ico mukora cose, muze mwiyubare mukore igihuye n'ijambo ry'Imana. Ego, muri ino minsi nagiye mbona kubera n'ubu buhinga bwateye imbere, hari ibihangange vyagiye vyigishije ijambo ry'Imana nk'uko bose batangura neza, abantu bagakizwa, abantu bakigishwa, eka bikaba vyiza. Ariko bikaza kuboneka yuko none abo bantu b'ibihangange n'ababeshi, abo bantu b'ibihangange bari mu busuma, abantu b'ibihangange bari mu bivugira bati eka rirya jambo ryo kuvuga ngo inzira y'agakiza nta yindi nzira dukirizwamwo atari muri Yesu Kristo, ati rirya siryo, hariho n'ubundi buryo, ibintu nka bene ivyo. Abantu n'ubu bafise amande ibihumbi n'ibihumbi babiruka inyuma, kandi mu vy'ukuri barihakanye Imana kuko bagoretse ijambo ry'Uhoraho. Mubagendere kure. Ego, musanzwe muzi yuko umuhuza w'Imana n'abantu ni Yesu Kristo Umunyenazareti. Nta kindi kiduhuza twebwe n'Imana. Twari twarazimiye kubera ivyaha, twari kure y'Imana, ariko noneho Yesu yaje kuduhuza n'Imana, niwe yaduhuje n'Imana. Reka tubisome muri Timoteyo wa kabiri, mw'ibaruwa rya Timoteyo rya mbere, igice ca kabiri akarongo ka 5, ho hatubwira ngo kuko hari Imana imwe kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe nyene umuntu ni Yesu Kristo, yitanze kw'incungu ya bose, kubw'ivyo kandi ivyo bishingirwe intahe mu bihe vyavyo. Yesu yaratwitangiye ko incungu, yarishwe. Ariko Yesu ntiyari umuntu asanzwe, yari afise ubumuntu 100%, ariko akagira n'ubumana 100%. Ibi twagiye tuvyumva kandi twagiye tubimenyeshwa. Niwe wenyene muhuza ariho hagati y'Imana n'abantu. Ego, none rero reka tubandanye, ntimukazimire. Mwirinde gukurikira imiyaga. Ego, reka dusome ijambo riri mu Bikorinto ba mbere. Ijambo riri muri Korinto ba mbere, igice ca 15, 33. Abikorinto ba mbere, igice ca 15, umurongo wa 33, utubwira ngo ntimuzimire kubana n'ababi konona ingeso nziza. Kubana n'ababi ni iki? Ni ukubana n'abatizera mukabagira bizigirwa, ni ukubana n'abatizera ba bandi twamaze kubona ko hari ibibagiriza ko badahagaze neza n'Imana, tukama inyuma yabo. Ivyo bidutera ibibazo, ivyo bidutera ibibazo kuko bongera kudutayo. Ego, nuko twirinde gusenga ibigirwamana. Ego, ntimukifatanye n'abatizera. None rero nimuve muri bo, mwitandukanye nabo, niko Uhoraho Imana ivuze. Ntihagire igihumanya mukorako, nanje nzobiyegereza. Aya majambo ari muri Timoteyo, ari muri Korinto kabiri, ba kabiri 16, gatandatu kuva kuri 14 gushika ku murongo wa 17. Ego, ego. None rero aya majambo yari amajambo nipfuza ko dusangira kuri uyu munsi, n'amajambo yo kuturemesha, kuko dutuma duhagarara,
nitwame twibaza ngo ntavyo tuzi. Hari abantu benshi bagiye bazimira kubera ko batiyemera ijambo ry'Imana rikabagaragarira, ariko bakavuga ngo yo ngoya ngo reka tubaze ngo bariya ngo nibo babizi, ugasanga uwo muntu arabazimije. Ego ngo biragaragara ko hariho abantu babatera kuzazanirwa mu kugoramika ubutumwa bwiza bwa Kristo, kandi ata bundi buriho. Ariko hariho abantu babahagarika imitima bakagomba guhindura ukundi ubutumwa bwa Kristo. Ariko naho yoba ari twebwe canke umumarayika avuye mw'ijuru ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo twababariye, arakavumwa. Uriko arababwira ubutumwa bunyuranye n'ubwo mwahawe, arakavumwa. Ego nshuti yanje, hagarara kuco waronse ugumeko, ntugende gufukama imbere y'ikigirwamana, ntugende gutwara ibuye canke ikintu ngo nico kigutuma ugira ushikira Imana. Oya, ariko kwizera kwawe, kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, aho uzobona ubugingo budashira. Ukaba mu vyaha birumvikana, ntugendere mu vyaha. Ego none rero ndakwifurije inshuti yanje amahoro ya Kristo, naho butaha. Yesu aguhezagire. Mana uhoraho, Mana y'icubahiro, turagushimiye kuko wewe uri Imana yacu. Turagushimiye kuri aka kanya keza uduhaye kugira ngo dushobore guteramana, dushobore kuvugana ibintu bikomeye. Ayo majambo washikije ubwoko bwawe, turifuza kugusenga wewe, ata yindi Mana dusenze, ata kindi kigirwamana dusenze. Dusavye ngo uduhe ubwenge, uturinde gukurikiranya abahururu, uturinde kuzimagirika no guhusha inzira. Ndagusavye ndakwizeye, ni mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mujane amahoro ya Kristo.